Hey, mwanamuziki Bruce Melody all the way from Rwanda inchi jirani hapa. Nyuma y'igihe kirenga indwi zibiri avuye hano mu gihugu cy'u Burundi, bivugwa neza yuko yoba afitanye indirimbo n'abaririmbyi benshi ba hano mu gihugu cy'u Burundi. Aho vyagiye biragaragara ku mafoto ari kumwe n'abaririmbyi bagiye batandukanye, bigaragara naho umenga bari muri location. Ndavuga nko muri Birman Boy twarashoboye kubona amafoto agiye atandukanye, yashoboye kwifatana na bado, turabona andi mafoto agiye atandukanye yagishoboye gufatana na bakiriku. Aho byashoboye kuvugwa kandi yuko hoba hari indirimbo bo barashoboye gutegura n'umuririmbyi Big Farious kuva hano nyene mu gihugu cy'u Burundi. Big Fizz abenshi muramuzi. Nyuma y'ivyo bikorwa rero n'ibindi bikorwa tutagiye turamenya byashoboye gukorwa mu kiringo uwo muririmbyi yashoboye kumara hano mu gihugu cy'u Burundi, aho yari yashoboye kuzanana n'umuproducteur wiwe Made Beat, akashobora kuzanana na management yiwe. Bivugwa neza yuko kira kintu biyumvira cyagenda gikozwe mu mwanya kitarinze kubajiragiza hirya no hino, kurondera abaproducteur babacereza, kurondera biriye bibacereza, na cyane yaho byose bari basa n'abavyizananiye. Inyuma y'ikiringo kirenga indwi zibiri rero avuye hano mu gihugu cy'u Burundi, yashoboye gusimbira mu Bubirigi, aho yashoboye kwicapishiriza izo tatu yashoboye kugaragaza ku munsi w'uno munsi, zigaragaza amajambo nka Pride. Mu yandi mashusho tukabona amashusho y'abana biwe babiri babigeme, aho bivugwa neza yuko ari urukundo yashatse kwereka abo bana biwe kabakunda cyane, inyuma yaho yari yipfuje kurekura izo ndirimbo. Bivugwa neza yuko yashoboye gukorana na Kiriku, agakorana na Double J. Yashimye gukora ivyo bintu, ntituzi ko ari kugira cira inzira izo ndirimbo, kuko aba artists usanga bafite inzira nyinshi bakoramwo kugira ibintu vyabo bishobore gutora inzira nziza, na cyane nk'izo baba bipfuza, bagakora ibintu bigiye bitandukanye, na cyane kugira bavugwe muri ibi canke biriya. Ivyo yabikoze kugira ngo yereke urukundo akunda abana biwe, aho yaciye ashirako ijambo Pride. Iryo ni ijambo ry'icyongereza, mu kirimi cy'iwacu bakaba bacita, mu Giswahili bakaba bacita kiburi. Iryo jambo risigura kiburi mu rurimi rw'igiswahili, aho mu rurimi rw'ikirundi novuga yuko rigisigura amanyama, Pride. Ntituzi rero ikintu yashatse gusigura kugira ashobore kwiyandika ko amanyama. Birashika akaba ari indirimbo yashoboye gukorana nabo baririmbyi, n'umwe hagati yabo baririmbyi nashoboye kubadondagurira, agaca sima kwishiyandika ku kuboko kugira ngo izigire ingufu nyinshi cyane, na cyane yaho benshi ibazo babaza bayimenye izina ni Pride. Rero tutazi yuko ari izina ry'indirimbo, kuko kugira ashobore kwiyita amanyama, kugira ashobore kwiyita kiburi, ntituzi ikintu coba kiri hagati yayo majambo. Pride niryo jambo twovuga neza yuko twashoboye kubona mu majambo, mu bintu byinshi yashoboye kwicitagura ko ku maboko. Tubona kandi n'amashusho y'abana biwe babiri. Tukaba twari hano rero kugira dushobore kwashikiriza ayo makuru agenda avugwa hirya no hino. Kuri mikoro mukaba mwari kumwe na presenter Sten, cyangwa cyatse umwite Sten presenter all the way from Sten TV. Worldwide turakora subscribe no guhamagarira kuyikora mu kubandanya mudushigikira, na cyane mu kudutera intege muri ibi canke biriya, mu kubandanya tubaronderera tubimbira amakuru yo mu mizi, tukayabashikiriza ku mwanya. Ni aka update money, muranigwe mu byo mukora byose.